ucuvuga muri mu gahinda umugabo ati ko ari mu gahinda azazi wanje tubivugane ndamuhanura ndamwe kugira bigenza arabe ku rugo rutubaka nirukanywe n'umugore kuko n'abanyi tubana abatware kuko harimo n'abahabara babiwe umugabo aritwa imbwa mu rugo ngo ntacumaze ugasanga uyu munsi umugabo arutishwa n'ubundi wo hanze ugasanga umugabo kubera iby'ubutunzi byagoranye hari uwundi asigaye atanga irasiyo mu rugo iwiwe umugabo ntaba akigira ijambo umugabo yataha agakubitwa agatukwa ugasanga umugabo yaratekereje abandi bagabo bo hanze baramwubakira mu kinyegero ntagifise ijambo tuje mu bijanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina uyu munsi abagabo benshi barabuza uburenganzira bw'imibonano mpuzabitsina mu muryango ari naco camutumye nazana umugore gushika abagabo benshi bafata ingingo yo kuja ku munsi w'ejo hashize isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uyu munsi uhimbazwa buri genekerezo rya munani ntwarante wibutsa urugamba abagore bagwanye kugira nabo bagire uburenganzira nk'ubw'abagabo ariko rero hari benshi bibaza bati ni kubera iki hatabaho umunsi mpuzamakungu wahariwe abagabo iki ni kibazo cibajijwe n'abagabo benshi ku isi ndetse no mu Burundi caragezeyo gushika mbere havutse ishirahamwe rivugira aba bagabo ryitwa abagabo mu gahinda Boniface Nduwimana riserukira imbere y'amategeko natahura uburyo haba umunsi mukuru wahariwe abakenyezi umunsi mukuru wahariwe ibiti ariko ntihigire habaho umunsi mukuru wahariwe abagabo twaraharuye dusanga iminsi mikuru ihimbazwa ku rwego mpuzamakungu ku ruhande rw'abakenyezi irenga 10 dusanga iminsi mikuru ihimbazwa ku rwego rw'igihugu irashikindwi duca dusanga nta kiremwa na kimwe kidafise umunsi mukuru bagihimbaza ko kiretse umugabo imbere yuko tugaruka kuri Boniface n'abagabo mu gahinda reka mbanze ndabibutsa aho uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi wazananye hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 910 aho umugore w'umunyepolitiki w'umudagi Clara Zetkin yazanye iciyumviro cahinduye ibintu byose iki gihe yiyemeje kuvugira abagore ico gihe bahohoterwa cyane kubera ko mwisi y'ico gihe hari ibintu batari bafitiye uburenganzira nko gutora kuronka ubuzi bwiza bwakorwa n'abandi bagabo kugira uburenganire mu mategeko n'ibindi muri ico gihe rero habaye imyerekano mu bihugu byinshi yakorwa n'abakenyezi ibaharanira kugira uburenganzira nk'ubw'abagabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 917 Uburusiya bwari mu ntambara ya mbere y'isi yose ico gihe kino gihugu carangwa n'inzara hakiyongera n'uruhombo bariko baragira mu ntambara nko gupfisha abasirikare benshi ibintu byarazimvye gushika naho mukatu bumuzi wibuye na cane cane ku muryango itari yifise kwigenekerezo rya 2023 ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 917 ku kirangamisi c'abarusiya vyahurirana n'itariki 8 ntwarante ku kirangamisi ca Papa Gregory abagore bo mu gisagara ca Petrograd ibihereje amabarabara basaba umukate n'amahoro basemerera bavuga bati bread and peace twifuza umukate twifuza amahoro iki gihe ubutegetsi bw'Uburusiya byibaza ko ari ibintu byoroshe ariko ku minsi yagenze irahera imigumuko yakomeza gukwiragira igihugu cyose mbere n'abasirikare banka kurasa abantu bari bagumutse ibyaje gutanga impindura amatwara canke revolution y'abarusiya aho mu Empereur Nicolas wa kabiri yatakomoka maze ubutegetsi bw'abatsari bubabushizwe ku iherezo iyi evenema rero niyo yasize umunsi wahariwe abakenyezi kwigenekerezo rya munani ntwarante ihurirana na wa munsi abakenyezi ba Petrograd mu Burusiya bihereza amabarabara basaba umukate n'amahoro evenema yaje gusenyera ubutegetsi bwa Nicolas wa kabiri uyu munsi kandi waje kwemezwa na ONU mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975 aho gushikana uno munsi uyu munsi ugihimbazwa gwabaye urugamba rutoroshe rw'abakenyezi aho bashaka kugira uburenganzira bungana n'ubw'abagabo maze bikwira isi yose uhereye mu miryango y'ibihugu bya Buraya aho umukenyezi yumviwe ahubwo anaronka uburenganzira busumba n'ubw'abagabo uno munsi hari abagabo bitoga bavuga bati twararenganijwe ku buryo bw'uko benshi bahohoterwa mu miryango ntibagira aho bavugira kuko henshi usanga binaburijwe kurira mu gihuru umugabo ni muri iyi context mu Burundi havutse ishirahamwe abagabo mu gahinda
aho bano bagabo bahohotewe n'abagore babo bahurira hamwe maze bakayaga amabi bagowe. Ariko rero mu gihe abagabo benshi bari mu gahinda harababona ko mu muco w'ibihugu byinshi bya Afrika harimo n'u Burundi umugabo ari umutwe w'urugo ategerezwa guhiga agahangana n'ibibazo byose ndetse n'ibiba biri mu rugo rwiwe. Uyu mugabo nubwo abafise ibibazo byinshi ategerezwa kuryuma ko ntaza kuririra imbere y'abandi bantu ngo ndi mu gahinda, kuko muri iki gihe aba yatakaje ubugabo ico bita masculinité. Aba bantu kandi bavuga bati un homme doit être fort, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Kandi mu bisanzwe biravye nibyo, kubera ko mu Kirundi baravuga bati amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Hari benshi badatahura ukuntu umugabo ashobora kwemanga ku mugaragaro ko ari mu gahinda kandi yategerezwa kuba umutwe w'urugo. Aha mbere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye niko abibona, ahamagarira aba bagabo bari mu gahinda kumwegera maze akabereka ko bokubaka ingo zabo. Abagabo mu gahinda ariko najya ndabaryakara mwabagabo, nimwiyumvire umunsi wosanga intare iri kuri Dodomba ngo bayigize nyabo. Nimuvyiyumvire, umugabo niwe agaba, niwe serugo. Mbwira usaza serugo aba ko ari mu gahinda, ubwo rugo ntigwapfuye. Umugabo niwe ategereza gutora umuti w'ibibazo byose biri mu rugo, niwe abazwa urugo. Hariho ibintu je mbwira abantu, reka ndabereke ibintu bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese. Umwana w'imyaka 4 arashobora gusobokera se wiwe akamumata ikofe, se we yasamaye kandi ndababaza. None se wiwe aciye avuga ati nanje tegezwa kwihora, ugasanga ariko barasiganwa n'uwo mwana baca mu ntebe munsi y'ameza basiganwa, uwo se wiwe avuga ngo mpaka nanje ndakwihorera gukubita, agacaza umushitsi, agasanga umugabo yabijivyuye asiganwa n'umwana wiwe bamukubita. Nimumbwira umushitsi abajije ninda ari mwikosa. Abagabo igituma dutegerezwa none ico bitagura habera umugabo n'igiki, ni mu bigoye nyene. Ntushobora kubura serugo uvuga ngo uri mu gahinda. Umukenyezi ni narugo nawe uri serugo. Tora umuti w'ibibazo by'umukenyezi wawe, kuko kesha aho babiva n'abagabo bashaka gufata abakenyezi babo nk'uko umenga n'ibikoko batunze. Umukenyezi n'umuntu, umugabo ati ko ari mu gahinda azazi wanje tubivugane ndamuhanura ndamwereka ingera bigenza arabe ku rugo rutubaka. Umugabo namenye ko ari wagaba mu rugo, namenye ko ibibazo byose ari mu rugo ari wabibazwa ntawaririra, ntawaririra. Aho ndababwira abagabo, muri abagabo muri mwe mwatanze ibihoho nimureke kubaka ingo. No kuvuga ngo wazanye umuntu ngo aca gushira mu gahinda. Muri kino gihe hari benshi babona ko abagabo b'ubu bagowe bagendana gahinda, abandi bakabona ko umugabo nyamugabo yategereza kuba umugabo nyene akagwana urugamba makarutsinze. Wowe urabibona gute? Nyandikira muri commentaire. Ikindi kandi ntiwibagire gufyonda like na subscribe, tuzosubire mu bindi biganiro.